nagize mariage nkiri umwana. Wari bwagere? Abavyeyi banje bambwiye ko ntari bwagere. Abavyeyi bakubwiye ati wari bwagere. Ariko ubu naje ndabibona ko ntari bwagere. Ahubwo ubu ni wari yageze ko jingira mariage mu bisanzwe. Kandi wewe vraiment nizera yuko ushobora kubuhereza keye umugore wawe neza cyane. Ashobora ko ndabikora mugana ntabibone kubera yuko niga ko umuntu ashobora kubona agaciro ufise imbere yiyo. Ariko man. Ariko mutakiri kumwe noneho ucuvuga kumbe wa muntu kabisa yarafise cyamaze mu buzima bwanje. Abantu ntibigira babona amana agaciro ku muntu. Aho gatwe tudakubiswe mu rukundo tubona yuko urukundo rutaryoshe. Haravuga bashaka ibibazo wa mvuga bashaka umukubita kugira wejeje kumukubita ucuza umubwira ati shushu I'm sorry you see. Usanga umwana wa 14 afise nk'aba ex 10 azogera muri 30 afise aba ex bangahe none bazoba yamaze gufa mu mutwe man nibo bakobwa ico usanga bagenda bavuga ngo abaho hose nibwa kwera amaze gusoka n'abantu wese uva mu mutwe wiwe ari ibintu byinshi cyane man yaramaze no kuruha. Urukundo nugukundira umuntu mistake ziwe siko amakosa yiwe kubera yuko ibintu byiza umuntu arabikunda wowe umuntu akubonye uko nyene uri perfect aragukunda ariko urukundo ruza gukora ryari ruza gukora mu gihe uzi amakosa ya wa muntu ukayihanganira. Ari igihe ushobora kudispita mani n'umuntu mukundana ku buryo wumva n'injya zitamanuka tu ukaca wibaza mani ico kintu kitari na visible gituma udafungura mani kitwa urukundo ikintu utanabona bro ibaze yaba tukibura tuvuga ati ngurujya bari yo bo bagakoreka gurukuze gurujya bro hari abantu ngaha bogurana ntuzenya kabisa akavuga ati noneho je njya nakwereke bro ukarurasa chargere yose. Woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi kukabe ikatavuna Magazine Robot Happy yaje hageze sezira kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zama zitabuka ku buryo zungu ubucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo n'iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Americain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza soie n'izindi z'ubwoko butandukanye. Mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lydia A14 Avenue de la Mission munsi y'ikiraro ca Bankobu kuri Paverija kuri Saint-Michel canke mutwakuri kuri 79 70 45 53 ubusi murarazimbwa ucegwa ntambaze Magazine Robot you the one. Hello boys and girls inizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndabakora juste gale Kedro for Morisa Eke Black Machine Blabiano camera mwitu musaza turi mu kibazo cyiza turi muri Juice di kwa kundi ahandi ndabura ati making sure ko mazugura subscribe akengero nyereka bamaze gufyonda comment zanyu yabiziduke baradizidu inguvu ziraduha iyi ni poem idasanzwe ndabura ati imbere yuko ndakubwira vyinshi banzo je kuri YouTube yawe mwandike Delila bye Tasha Ora I'm featuring avec Alvin Smith la vache originale kwa kundi ahandi ndakubira ko vyamaze kuzana iyi ni poem idasanzwe niyo batumire buno munsi tuzakuyaga ibintu bikomeye cyane bantu b'Imana ndabwira ati sinzi ko rohera to the left to the right mperi buryo canke ubamfu les femmes d'abord kandi wewe vraiment nizera yuko ushobora kubuhereza keye umugore wawe neza cyane ashobora ko ndabikora mugana ntabibone kubera yuko niga ko umuntu ashobora kubona agaciro ufise imbere yiyo. Ariko man ariko mutakiri kumwe noneho ucuvuga kumbe wa muntu kabisa yarafise cyamaze mu buzima bwanje. Abantu ntibigira babona amana agaciro ku muntu tubandanye n'umupira wawe kwivye niwe ucubona icyo wari ukumariye asiga buri mu zindi mpuzu ndakora mutashahora nari ndabaramukije cyane bizira kumeze neza yego none ayo mafyeri uri suri ko mu buzima busanzwe ari kumeze nibaza ko ndavuga ibisanzwe kuko je nshizemo mafyeri simba meze uko shiramo mafyeri turara ndavuga igifaransa bizira kumeze neza Tasha ya beze neza Delila uri kumwe na Samson
Samson Madrid. Ega Samson yarafise imishatsi myinshi. Yarafise imishatsi myinshi kweli. Ndakura Alvin Smith. C'est comment? Ça va mon frère? Umeze fresh? Chane. Dizra lako umeze fresh. Unapendeza sana. Tena mambegwa bro. Ni utabegwa. Inde chewe? Grand frère. Okay. Babe. Tena mambegwa sasa rero. Babe wayibonye. Ariko nawo ubegwa gute nyonshikira. Wahindukize kamera. Kubishaka. Ega uracari mu jeune marié na je maze imyaka 4 bro nitwokunda. Livyo, sinobeka gushikire la vache bameze bambwira ati la vache vraiment umuntu amaze imisa mwambika ati respect. Singira mu styliste je ndiyambika man. Je ndagura imuzu sintira. Aho kare wara wambara ibimagaze vyinshi. Nije mba naziguriye. Je siniyambikwa man uzobaza. Je no ma video yanje imuzu ndazigura. Ntibanyambika ngo uzitwaye jamais. Ndakugurira. Ya. Abari ibintu bikomeye cyane. Samson na Derira. Mwamwimva gute muri babiri? Tuba twimva gute none? Navyibona. Mwamwa aturi? Fo. Queen poem idasanzwe. Akarimbo Derira kameze fresh sana vraiment. Uri siri ko atari hypocrisie. Oya na hypocrisie irimo. Kuko mu views ya imufise gwanjirimo. Bavuga ko ndi Derira. Uzombera Samson. Everyone. Ako mani wambaye arja nini? Utafikiri ni ile ana ni hii ya Dr. Cloud. Asante. Oya ndashobora kwihugabira hanyene Alvin. Sinkunda arja. Nikunda arja. Nacho ninagura golden zo kugabirimo. Jewe nca ndazigurisha none hari abantu bangabira amarja gaca dayagiye dans 2 jours. Urakoze kumishuka kare. Ya. Donc ushobora kuyima ukaregreta mu nyuma ukabona undi mujama yambaye. Turi mugiye mwasohoye indirimbo y'urukundo. Urukundo gwino miss imbere ko dushika mu ndirimbo yanyu. Murubona gute Galvin? Biravana n'ukurimo. Inkundo sizimwe man. Ko inkundo y'umukere n'iy'umubosi si cyo kimwe. Ari inkundo mani biriko barakupitana buri munsi n'izindi nkundo mengo n'abantu zenya. Banashwana kubera yuko badashwana uratawura ico kintu. Abantu bashwara kore ko badashwara kavuga no c'est pas possible. Uba nitwigera dushwara je nawe. Oya. Umukobwa kanasa cyangwa umuhungu akavuga ati dutegereza gushwana. Inkundo ziratandukanye biravana niyo wowe ushatse kuvuga. Umukobwa akavuga ati jewe tudashwaye sinobora ko nkunda. Kanabwira abagenzi biyo. Iyo ujya mugabo jewe umengo hari bleble umuntu utarigira dushwana. Ya inkundo nuko man. Inkundo ziratandukanye. Ari izindi nkundo ebana ni ngumi bro. Ebana chizikaira ringa ebana ngumi. Ari mugatondo mukayitara sheri. Fo. Fo man. Tashe urukundo guru wala gute gatashe. Je navuga ko urukundo gubo nkuko yabivuze manager yavuze yuko biravana. Bivana naho uri canke bivana n'uwo mwa muri kumwe. Ego. So urukundo nibaza yuko abantu bose uko muge mumanye n'uwo muri kumwe siko nabandi donc biratandukanye cyane bivanye n'uwo muri kumwe. Hari abakobwa twe tudakubiswe mu rukundo tubona yuko urukundo rutaryoshe. Hari abakobwa bashaka ibibazo wamukobwa bashaka umukubita kugira wejeje kumukubita ucuza umubwira ati shushu I'm sorry you see uwayabuze mu ntamba. Erega abahungu batari romantique. Sasa rero kugira ubone ijya romance yiwe cyo bisaba yuko ukubitwa kwanze. Hama after akaba ari haza ku donc haza kukubwira ati sorry you see ibintu nk'ivyo nye. Hari igihe umukobwa aca yumvira ati nimba nkunda na Rambo 4. No abakobwa bose ntibabikunda. Nta mukwanza hari abakobwa badashwa umukubise gusa canke unamubwiye ati ndagukubita bica biheba. Hari n'uwundi rero wewe abari wavyishakira kumukubita kagerageza uko biri kose. None wewe uri muri iyo side uri mu washaka gukubitwa cyane. Je rero. Jeno vuga ko natubwira ari muri enuzeje yo gukubitwa kugira ngo abone kwa kunzwe. Oya bica bivana n'umuhungu rega. Uri umuhungu uri romantique. Ako usa n'umuntu abashaka gukubitwa kabisa. Uri umuhungu uri romantique nibaza yuko utorinda kunkubita ariko utari we macanke ya content yo kugira unkubite. Urumva we rero ça te fait rien umuhungu agukubise. Donc ça fait partie y'urukundo.
kubera urukundo rurimo na mistake ako shayo umusita azokubaka kabisa aba baje mu rugo bazi cyabazanye biriko biza kuyindi mvo bidasanzwe bikurabwira abaje umusitari cyane ibaze naje n'umusitari ntibambona wowe agakubona wewe ngira ni ko ruticaye ino grand frère yego kwe oya kuva wagiriye mariage sigaye uri visible muto sigaye usa nk'ukusa bon biravana n'ivyo wisiga kugira usigaje Alvin urumva abakobwa rimwe na rimwe nibo bishakira ko umuhungu abakubita bon si bose juste si bose mugabo je ndabizi je ndazi benshi ariko bameze bon en fait urumva abantu batandukanye juste tu vois nkuko ari abandi nkubo kubera gize mariage abavuga ati je ndahinduye style d'habillement akavuga je ndahinduye ngiye nangure kwambara amatisi gusa n'amashati ugasanga kuva yagire mariage nta yindi mpuzu afise t-shirt yambara ari muhira gusa asose no kwiremba aba yambaye ishati nundi avuga ati jewe même sinagize mariage shaka kuba uko nari imeze ukambara nkuko kiwawe andazi ara nabandi bantu babwira umugore wawe none umugabo wawe kumengo nahinduse mengo aracashaka kwifata nk'umujene none mane kugira mariage gari gusaza donc abantu baratandukanye man sivyo merci uvuze ibintu bikomeye cyane ariko mwavuze ko ari ubwoko bw'abantu bari mu bwo rukundo aho cha tugaruka kandi imbere ko tuja muri Delira eske none urukundo ni iki Temba neza ko urukundo ari ibintu man je nanje sima ndabitahura kwe ko sese nawe uri ngeno bro hari abantu bakubitana mani mu mazu man ugasanga icyo bas man ahubwo ye ibaze je n'umugore wanje ashobora gusha mu gitondo twaba tumeze neza kandi mwaraye mu ngumi man ntibibaho man ibintu by'inkundo kabisa mugabo nuko nyene Imana yabiteguye avuga ati ife ko twashira ibintu noneho bishobora gutuma utajya ari igihe ushobora kudispita mani n'umuntu mukundana ku buryo wumva n'injya zitamanuka tu ukaca wibaza mani icyo kintu kitari na visible gituma udafungura mani cyitwa urukundo ikintu utanabona bro ibaze yaba tukibura tuvuga ati ngurujya bari yo bagakoreka urukundo nk'urujya bro hari abantu ngaha bogurana ntuzenya kabisa akavuga ati noneho je njya nakwereke bro ukarurasa chargeur yose Sendurabona abantu biyahuye kuri urukundo ubuzima bwiwe bukarangira noneho ukava mu isi ukagenda bro ukagutwara ting 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 urukundo niko rwatumye nakugira mariage man kuyata urukundo we nta mariage bari kugira hama habiki habe amu urazi ko narimaze igihe nakora ikiganiro noneho ndumva bego energy mfite no bica dufite stock ibi nitwaheze ahubwo musitaza utova tumwibagire fo none uvuze ko urukundo ari watumye ngira mariage abatarayigira ntibarufise none bro mariage si ibintu bisanzwe man si ikintu ngo oya man ikintu ni ikintu n'abavyeyi bamaza kubaza eske urisire ko cyane ndibuka abavyeyi barambagije urisire cyanye n'imyaka ugezemwo uri kuragira barakubaza si ikintu gisanzwe man babwira ati subirigende wiyumvire niyo mpamvu mu mategeko bigisha yuko hari imyaka umwana atakwiye kwiyumvira iby'urukundo adarashikana iyo myaka kuri abazi ko umwana ashobora gucika ikindi kintu ashobora kuronekara mu mutwe ese nibuka kera tuba tuzi yuko abantu bakunda abantu bakuze gusa ku buryo uri umwana mu bintu bikuza mu mutwe ibyo kunda ntivyarimo avuga ati ivyo nzobijya muri nakura wabona umengo twakuze tuzi yuko atari vyacu ko ari imyaka ugeze ko ni uci utangura kwiyumvira ivyo ni kubera iki abavyeyi batwigishije uko kugira ngo tugire tube concentre ku bindi kuko ivyo kintu nitwakijamo twaba tugira ikibazo mu buzima noneho usanga nk'usanga umwana wa 14 afite nk'aba ex 10 azogera muri 30 afite aba ex bangahe noneho azoba yamaze gufa mu mutwe man nibo bakobwa icyo usanga bagenda bavuga ngo abaho hose nibwa
Kwera amaze gusohoka n'abantu benshi uva mu mutwe wiwe ari ibintu byinshi cyane man yaramaze no kuruha. Niyo mpamvu ari abasista kera yatwagwa afise nka 35 ukumva ngo niyo yagize mariage man. Hari abavye ababraza afise 40 akaba ari yagiye mariage. Ariko ubu twese twagize mariage dufise ma 20 23 ans. Yani kubera amahera yabonetse. Ibintu turiko turajamo ntibijanye n'imyaka yacu. Ni vyiza ko ikintu kijamo wagize. Hageze. Biziga ko ubugiye guterura ikintu mutanga n'uburemere. Tu comprends ce que je veux dire? Ndafise experience man. Nagize mariage nkiri umwana. Wari bwagere. Abavyeyi banje bambwiye ko ntari bwagere. Abavyeyi bakubwiye ati wari bwagere. Ariko ubu naje ndabibona ko ntari bwagere. Ahubwo ubu ni wari yageze ko jingira mariage mu bisanzwe. Duhindure sije. Queen Impome dasanzwe. Alvin akovuga amajambo akomeye Tashaoda. Ariko aravuga ati imyaka ati ikintu gituma abantu bahura bakajana mu nzu ni rujya rukundo ati hari abantu babonye urukundo ubunyene borurasa. Yavuze ijambo rikomeye ati hari nabiyahura. Ivyo bintu kenshi baravuga bati none byari nagiye mu Kayanza ishiramu gitwa Association des Hommes en Détresse. Ishiramu ry'abagabo bari mu gahinda. Ngo bafatwa nabi n'abagore. Ubataye ingo. Benshi bakavuga bati nta rugo ruba ruri iyo umugore atabaye mubi. Wowe bivuga kwiki? Je numva sinigeze ntahura neza ikibazo. Ikibazo nuko ukugira umuntu yanka urukundo. None nakubaza. This guy bishiye muri logique. Wewe uri kurabaza umuntu ataragira mariage ibintu by'abamariye. Wowe ushaka kwishura iki? Oya ariko ndeko ndamaze kuvyerekeye ivyo vy'urukundo. Ko waravuze ati umuntu arakundana hakiri kare kandi kera bavuga bati urazi ko kera hari umuntu yaje kudiraga umudemo akabwira ati jewe bambwiye ko nzokunda ngeze 9e. Ya, ni je nako ndavuga. 9e. Ati nuzo ukije imyaka yo kusupport ivyo bintu mu mutwe, wivanganye n'ishuri, wivanganye n'ibindi woshobora gukora. Cyangwa ugize muri université muto. Niko bakubwira. Kandi wakura icyo kintu gifise muto. Je ndibuka cameraman ari umuntu yagiye kudiraga amubwira ati mu 10 biga 4e. Uwo kukurindiriza imyaka 6. None ubu nzoba dusanga hari abagabo baja mu gahinda kubera abagore babagiye mu rukundo kare ataragera. Novuga yuko urukundo umva hari ibintu bibiri bitandukanye. Hariho amarangamutima n'urukundo. Siko? So novuga yuko abantu bari ndagusaba ikintu. Urumuririmbyi wanje ariko ari ibindi bintu je niyaganira mugabo we komeza. Uga ya uruti buru ariko arabasizo yatare. Bade basimumbe ico nashatse kuvuga siko. Okay, sai. Novuga yuko hari amarangamutima n'urukundo. Ariko ivyo byose basi biratandukanye kubera yuko iyo ufise emotion kwa kundi ni feeling kandi kuba ufise basi uko wiyumva amarangamutima arahindagurika n'umunsi urashaka kwiyumva umuntu ndamukunze ejo ugavyuko usanga uwo muntu ntawo wiyumvamo kandi so nibaza yuko byo bitandukanye ariko kandi urukundo byo kunovuga urukundo biratandukanye cyane siko urukundo nugukundira umuntu mistake ziwe siko amakosa yiwe kubera yuko ibintu byiza umuntu arabikunda wowe umuntu akubonye uko nyene uri perfect aragukunda ariko urukundo ruza gukora ryari ruza gukora mu gihe uzi amakosa ya wa muntu ukayihanganira novuga ko ariho no byitwa urukundo siko kubera yuko ariko n'amakosa y'umugenzi wawe yihanganira kandi mudakundana okay sa rero niho hacabamwo choice kubera yuko uri nk'umukobwa urarondego n'abantu benshi kandi batandukanye kandi umuntu wese aza kwereka ivyi wiwe umwe wese aza kwiyereka basi abantu bazabiyereka ukuntu gutandukanye ikintu gihari sikindi nibaza yuko ikintu ca mbere urakora choice hama ica kabiri ukaraba yuko ijya mistake ajya amakosa yiwe uzoshobora kuyihanganira ariko rero ivyo biragoye kubera iki abantu benshi bagiye gusaba urukundo batwereka ibintu biri perfect gusa niyo mpamvu usanga wa mukobwa arahisemwe akiri muto yabivanye n'ukuntu yumva kandi abona ujya mutipe ameze neza akaca muhitamwo ariko ujya mutipe basi akaca muhitamwo hama bagiye kubana mu rugo
bakacasanga rero ko kuntu yaramyiteze wa mutipe siko ameze ariko iyo ujya mutipe amwereka amakosa yiwe basi nk'ubu example hari umungu anywa inzoga hari abakobwa badakunda abahungu banywa inzoga ugasanga mu kintu ca mbere wanka mu buzima bw'iwawe wanka umutipe anywa inzoga canke ugasanga n'ibindi bintu bitandukanye so rero uyo mutipe arakwiyeretse arabizi yuko udakunda inzoga akakwereka yuko inzoga ntazanywa siko kandi hari abandi bashobora kubana n'umuntu anywa inzoga kandi hari n'uwundi adashobora kuvyihanganira sasa rero bagiye muri gwa rugo wa mukobwa akacabona indwi ya mbere ibintu bimeze neza mu ndwi ya kabiri ibintu birayangaye wa mutipe cyatangura gutaha aborewe kubera avuga ati n'ubundi turabana turi kumwe mu rugo ntazonshikira kandi usanga rero mutanguye kubona rero kubera muri towe kumwe ariko mwatandukanye kubera uzi yuko anywa inzoga ariko mukaca mubana kubera public ukavuga ati n'ubundi ntaho noja baca bavuga ko ngomba nahukane akakanje ugasanga wari ufise nk'imbanyi murabanye n'uwo mutipe ugasigara mubana n'umutipe kubera hari ikintu cyanye nk'imbanyi cyangwa utinya public yuko mwoba mukiri kumwe n'uwo mutipe seje novuga yuko urukundo ruraryoshe kandi rurabaho mu gihe ugiye kubona n'umuntu uzi neza cyane cyane uzi amakosa yiwe niho biryoshe kubera uvuga ati je mugabo wanje ndamuzi mistake ziyo nizi nyene nizo namukundiye kubera ibyiza vyo byose ntegereza kubikunda merci beaucoup bamwicanywa ariko aravuga ati birashobora gukunda ugasanga ivyo bintu ugiye mu rugo uvuga ati wogira vyihanganira ariko washika mu rugo ugasanga birakunaniye gusupport bro ivyo avuze nivyo hari abantu benshi cyane ngaha tubayeho kubw'abantu uvuga ati ibintu vyanse mugabo sishobora kubivamo kubera abantu ntibantwenge kiki navuze nico man ukabaho kubw'abantu man kwavuga ati reka sinimaramaze n'umuryango ibaze ko avuze amajambo meza cyane kuruta ibibazo nuze yabindi byose bari kumubaza avuze ikintu cyiza cyane nivyo jise hari abantu ngaha mani ibintu vyanse kandi muri ku maso y'abantu mwe abantu babereka yuko everything is good ariko muri bo nibo bazike ça va pas man kandi bikanka ko babivamo kubera bavuga ati famille abantu bo bifata gute manake ukabaho nabi man ariko je sindigo na conseil abantu ko bobaho kubera abantu noneho je vyanse ndanabwira abavyeyi ona je vyanse man hako nobaho ni nkasaza nkiri umwana stress ziri mu bintu byica abantu bro gusa Justin je novuga yuko aba batipe ku bantu batayabijamwe basi ndiko navuga ibintu byinshi cyane siko Justin yako ndavuga ati ku bantu basi okay mistake nyinshi zaragiye ziraba siko ariko nko ku bantu basi ku muntu ashaka kuzobana neza n'uwo bazobana urugo rukagenda neza iyereka uwo muntu ukumeze kandi simaka umuntu wese uzogenda kudiraga amaka kwemerera hari umuntu hari abantu mu buzima bwe bavuze ati je nigikunda ku muntu yonyankira ategereza gukora ibintu ivyo ari byo byose kwereka umukobwa kujya nyene yifuza ujya mugabo nyene arota mu ndoto ziwe ko ari kwameze orke wewe wari basi nawo nyene wari kwikunda ugakunda ubuzima bwawe ukavuga ati nandi ndashaka ko basi baravuga yuko niko ndavyumva ko yadese ndubaka urugo ruwi vraiment nibaza yuko yoba ari mu kuzimu kundi basi kubera yuko turiteze yuko azoba ari undi muriro after ariko kuba mu rugo rubi ni nko kundi hari abantu usanga barapfuye kera bagenda ariko barapfuye kubera urugo rubi ugasanga nta mahoro afise muri we so je nibaza yuko abahungu baza kutudraga uramaze kubaka siko sindubaka none kuvuga ibintu comme si ufite experience nyinshi cyane kandi ibiko uravuga nivyo ushobora kuba umaze kubaka kibya tete tutabizi ugasanga umupetite kumbe arubaka mu buzima busanzwe bugabo naragira mariage ngo tubibone kuko ibintu byose ariko aravuga nivyo gusa juste je urazi je ndifuza kuzo umutherapy yego siko umutherapiste ajanye n'ivyingo kandi je ndabikurikirana cyane uhere kuri Alvin je biragoye man je ndagoye cyane ko je byase man je byase mba nakubwiye umva je ndabivuyemo man ntaende trua ma vie c'est ma vie frère none fuye ni uzobufuye bro ça va pas yo casse-toi man c'est vraiment je ndasaba cyangwa nakubwira wumva man et plus jamais me parler wallahi none onda shaka mahoro bro ufise stress la kaboro nikamanuka
bise vraiment gusa je nosaba ko abahungu baza kutudraga boza basi botwereka the way bameze tugahitamo kuwera urukundo n'ubundi ni choice uravuga ati aha ndazi asha umutipa ameze uku afite karaktere nyizi wowe rero guhitamo ukagenda uzi ivyo ugiye kugwana navyo juste ariko apana vya bindi ugenda uzi yuko ibintu byose bimeze neza yera gute n'utudefo dukeya gusa ariko ugiye ukatusanga ibintu vyarayanganye uraskora umutipe yagize ari mu kugira mariage abagenzi baramuhanura ati no ti umudemu ntiwamweretse ukuri fo kumwereka ukuri ko usanzwe unywa ufata kuyingona ngira muca mu bitahura kwa ufata ka ganja planta sasa tipe arahamagara umudemu ati nari ndakene no munsi ndakubwira ikintu cyihutirwa cyane araza baratera inkuru niho yagenda mu cyumba aratora araroringa ko bwaramubaza ati seri ibi nibiki tipe aranuma seri wasaze araroringa byose amarashira ku munwa arakwega umukobwa ararira ngo warampenze uriko uravyumva niho rero umukobwa yagenda guhanuza aramubwira ati ama endi madefu maze kumubona ko nayaye tinayandi tiyakubwiye ko ariye gusisigaye tikenda ubake shani mbushaka kubaka ubu rero barabana mu gatondo aragenda kamushiriye mu ishati tisheri tiwibuke uwo mutipe rero nawe karuho kwingona yagahevye umugore we niwe duteye inkuru ati rega je nagira ngo bagafashe baca basara mu mutwe cyangwa gacagumuka tice mugabo wanje ni pose murabona ari pose kandi urabona yuko nta namajambo avuga mu rundi umutipe nta namajambo yivugira urazi tugiye turakurikiza ivyo amadefu muri safise nta numwe azofa yubase mu buzima ko nta muntu numwe ari perfect abaho man umuntu wese arafise icyo adakunda ku mugore wiwe n'abagore bafise icyo adakunda ku mugabo we bavuga ati yowe man ibi navyo nkunda kwera ariko urabiyubamo tu kuko nawe uvuga ngo umuhebuke kundi unuye wundi afise ibindi vyiwiwe bro nta munsi n'umwe uzosanga mani ngo umuntu ngo ameze uko jamais ukazobona rero umuntu ameze uko azoba atari umuntu mwiza kuko azoba akora ibintu byinshi cyane behind waters abikunyegeza mugabo bigiye ubibonako bikagushisha bro koma zamani kuko nta nahamwe uzogenda ngo usange ngo vyose bitonze neza man ça jamais man nawe jisgaye even your wife or you mwese murafise ibintu n'umugore wakubwira bro iki kintu kweri wapi nawe ukamubwira mbabari akabisa ibi bintu jewe kabisa ça passe pas chez moi haiko nibisuka ko uvuga ucumubwira ngo wa casse-toi wapi ko nuzozana azwafise ibindi ariko rero uwo ubona ko afise vyinshi none ucumure kamana je ndashikiye kabisho kiyo aho nyene aho uba wumva nawe ushaka kwihanganira ni uguma ariko turabisiga dufise abademu n'abatipe basigaye batinya kurongora Alvin ivyo navyo cyane kubera yuko bigoye batinya no kurongora kubera yuko ubu ingo nyinshi ama mariage menshi abashatse kuvuga nka 60% bihera bagize divorce man je ndabibona ntitubibona tureke ibintu byo kubesha ntitubibona dans 3 mois 4 mois après mariage ukuva ngo barahebanye nitubibona rero apana ko tuza turabika ibintu mani ku mitima tubinyegeza kandi tubona ko biwaho dushobora kwigisha n'abandi muje mu bintu muri sire nivyo muzojamo mutazokwicuza mu nyuma niyo mpamvu jewe Gisgael umugenzi ampropoje kugira mariage mbaza kumubwira ibabaza kwaza umutima wawe imbere yo kumbaza jewe azamanuro wama yego ndakubaza uri sire ko benshi birabare bicugije man rero ja mu kintu mani uzi neza ko ikizoba cyose uzonye umuti apana kuja mu kintu ukojeje ko gato ukumvura urahiye uciye wiruka oya ako aravuga bati n'abatipe tutakiri kudraga vyahindutse ati kera basogokuru bacu badraga ati ubu umuntu arakudiraga ngo udahari sinobaho ngo niwe mfise mu buzima aho kera bavuga bati unkundiye nzogukunda unyankiye nzokwanka ubwo sibwo abatipe mutuma ama divorce aba menshi umva Gisgael juste ariko iki ushaka kuvuga tubare ikiganiro cya industry rukundo mugabo je ndabikunda cyane kuruta kuko jewe ndabikunda cyane kuruta n'ibintu bisanzwe n'ibindi bintu plite ari kintu ubu gisigaye ciyaraje mu ngo z'abamwe bamwe cyangwa mu makouple y'abamwe bamwe ugasanga umwe ashaka ko uwo bakundana amukorera ibi kandi atabikoze bakabifa alors que atiga nawe nyene kuzaramukorera the same
ivyo kintu je ndakivuze kubera abagore ego turabizi yuko mwebwe muri abantu bari special cyane muri bamana bakabiri ariko nimba hari ikintu ushaka umugabo wawe ubona atagikora egarike nawe utagikora jara abantu mba numva avuga ati ngo urumva ngo ntanyitaho eske uramwitaho d'abord uramwitaho ngo ntanyitaho ngo ashobora kugenda umva ntambwire n'ivyo arimo wowe ivyo burimo urabimubwira urumva ushaka misi yose wowe ibintu vyose bikubereko I'm serious n'iki kintu naje ndakibayemo okay I'm serious mvuze ko ndakibayemo sinibisigura ariko ari jewe ntabikora cyangwa ari no mugabo mukimenye I'm serious n'iki kintu namaze kukibona mu ngo nyinshi hari abantu bashaka ibintu byose bikoregwebo nibindi bobo babikore bibe easy mugabo undi muntu abikoze bikaba ibintu byahatari kaba too much abagore n'abagabo ifuko mu cyo kintu mu gishira mu bwenge cyane apana kumbwira ngo jewe ngo sindakwitaho uzi neza na utanyitaho uzabanza unyiteho hamura bikora nje ntazokwitaho ariko uzi kutanyitaho ntuzurindire kiya ivuye kuri jewe kuko ibiturimo je sindi mu esclave w'umuntu sindi mu esclave wawe ku buryo cyukeneye cyose genda gikora facilement turi ngaha kugira ngo dufashanye niyo mpamvu bavuze ati uyu numufasha wuyu sivyo Alvin yamenye kirundi ni jambo ravuze ikirundi ntashe mwiswahi bro I'm serious man ikuple z'ibino minsi y'abakobwa bashaka kintu cyose ukimukorere man ariko wowe atana iforo ni makwereka ugasanga wowe n'ivyo ukora byose ukaza wumva munyuma kubwira ngo umaze kunkorera iki na iforo yose ukoresha kuri we man ivyo bintu byadecourage abahungu cyane ndabibabwiye abakobwa siritu ku bakobwa mu mushaka ko ikintu cyose mu gikorego ariko mwe mutereka iforo nimwe ku muntu na iforo yose umuntu abereka mwe mwerekana umengo nta cyayakoze ivyo bintu biratuma nantu zazihinduka niyo mpamvu usanga twabaye bisare dusigaye dukora ibintu tudakora kubera yuko ivyo nkora byose kuri wewe utabibona ngiye kubikora ku wundi nkabona aranshimiye akwa no kumfukamira ariko wewe atavyubona kandi mu nyuma ukacuvuga yuko ataco nkora kuri wewe biradekuraje abagore babimenye ivyo ndabivuze nk'umugabo murakoze urazi wewe umuntu ukorera ikintu ugasanga nta narimo akubwira merci no mukabare umuserveze aje umurisha amafaranga uzumva kubwiye merci twige gushima na musclave wundi bro Sagenda sico no bivuga bivugeko jewe sinshatse kuvugira abagore canke donc si bagore gusa rero n'abagabo bameze uko no ku bagore canke no ku bagabo ivyo byose biba ku bantu babiri batandukanye siko so je novuga yuko gukorera umuntu ikintu ntakibona juste gari abantu bose ntibakunda ibintu bimwe siko urashobora gukorera ikintu umuntu wibaza ngo kiramunezereza ahubwo je ariko ugasanga ntikimunezereza ariko uyugikereye uwundi ukabona umuntu kiramunezereza ikintu ca mbere numva je no bivuga ko nukumenya ico uwo muntu uwo nyimba ari umugore wawe canke ari umugabo wawe canke ari boyfriend wawe ico akunda kugira umukorere vya bindi akunda kubera yuko banzurigire sitegaye nutangure kundawuko kubera nabivuze umuntu wese aryoherwa n'ibintu bitandukanye niba ujya muntu wundi wabimukora urabona arabikunze ibaze rero no kubera ko uno mufasha wane ndayumukoreye atabikunda gerageza rero nawe urondere ibimunezereza kugira kutabikunda ntakubwira ko atabikunda nta reaction nimwe yo fete yakwereka nta nakubwira ngo nsindabikunda nta reaction nimwe akwereka yuko abikunda cyangwa atabikunda ariko utabikoze ukaza wumva arabivyuye ngo kera wakora ibi ngo ubuntu kibikora kumba arabikunda nuko utari wambwiye nta reaction nimwe werekana yuko ubikunda kandi iyo umuntu ukoze ikintu umugore adakunda cyangwa umugabo ucukiheba sivyo niko bimeze okay so rero basi tudusubiye kuri aho nyene kuvyaye karavuga yuko ushobora basi ashobora kuba yarabimukoreye ubwa mbere ntabimwereke basi uwo muntu basi nka partner wawe akwereke yuko ivyo bintu yawe urabikunda ariko mu gihe ubihagaritse akakwereka neza yuko bijya aho ukora vyari vyiza none muri ico gihe erega mu rukundo ni nuguheberanira siko nuguhebera basi hari ibintu ubona umenga biragumye cyane canke biragoye ariko kugira ajya amahoro agume mu rugo ukamuhebera ukavuga ati okay si bijya bintu nawe urankora kera nawe basi arivyo umugore wanje yawe urakunda canke umugabo wanje yawe urabikunda ariko ntabinyereka ko ubu nabihevye akaba ari habinyereka none ikintu gihe ni ikintu kusubira ukabikora bya bindi nyene wawe ukora ndibaza ngaye ibintu biba byoroshe
nari juste Gaël nka wewe vraiment nawe bimbwira ikintu wacu ukora n'igiki ariko ngaca tugaruka ngo niko yatashimye wocu uvuga ngo ni kubera ngo atigeze ngo bavuga ngo rega abantu juste Gaël batafite imitima yo gushima direct abantu baratandukanye hari umuntu nawe mukorera ikintu kimeze gute hari abantu badashoka bavuga ati merci direct hari n'uwundi mu kukwereka yuko bijya binabikunda akwereka basi mu bikorwa atace shima direct wewe ushimye iki jere ikintu novuga sikindi nuko kandi je sinovuga ku mugabo cyangwa ku mugore kubera yuko abantu bose baratandukanye navuze basi nukumenya yuko abantu batandukanye si ivyo umwe akunda nyimba atari ivyo undi akunda kumenya ivyo ujya mu partner wawe akunda niko no bivuga vraiment ko nta kintu numva no vuga yo partner wawe nyimba bijyaho rukora ubwa mbere yarabikunda subira ubikore setu nta kindi Alvin Tashaoda avuze ati fo kutahura urashobora gukunda n'intashima cyangwa asanga ukunda n'umuntu ashima bitoroshe kugira gushimire rimwe na rimwe harabashisha gukora defo atagushimira biraca intege ariko ari uvuga ati jewe mfise ivyo mpeba nawe mfise ivyo mpebera ivyo nibisanzwe twe turi kuvuga apana guheberanira ivyo nibisanzwe mu rukundo Gaël ariko hari igihe umuntu umuhebera ibintu kandi ugasanga vyinshi arabikora ukamuhebera tu ariko ugasanga n'akantu kamwe kuri wewe byaranse ko akaguhebera kikaba ikibazo ariko ukaraba rero hari n'ibintu igihumbi bo wamuhebeye ukavuga ati yo bro koma turi muki donc ibintu byose byiza bibe kuri wewe je ndaguhebere wowe ntumebere kandi vyitwa yuko mu rukundo ari guheberanira Gaël ekutse isi tugezemo stress ni nyinshi cyane kuko ubu isi tugezemo abantu bose bashaka kubaho neza kera abantu ubu mu boss utabu mu boss abantu bose barabaho neza ariko ubu abantu bose bagwanira kubaho neza niyo mpamvu uzosanga umuntu muratwaranye umeze neza ubuzima buhindutse akaca gucika kubera ko abantu bose barashaka kubaho neza man uratahura icyo kintu bisuga ko atamukobwa n'umwe kwemera gupambana ubuzima busubiye hasi Jenda bizima sinema man. Ubuzima busanzwe naho. Burya Gaël. Tuba dufise ama experience man. Ashobora kuba to gucika mugabo ugasanga akora vyinshi tu kugira ngo ashobore kugira irya standard y'ubuzima. Uratahura? Atanabikwereka ariko umugabo tufende fo zobibona. Tu comprends ce que je veux dire? Oya, ntahuza neza. Duhindure. Je basi je ndakivugiye ko basi ndasavye siko cyo kugira cyo kuba mwari kumwe n'umuntu siko hama ubuzima bugahinduka basi ibintu bigahinduka basi byose ega niyo ubuzima buhindutse n'ibintu birahinduka siko umuntu aciye ajusta n'ingene ubuzima bica bivana n'ukuntu uwo muntu aciye ahinduka basi bica bivana n'ukuntu ibintu bice bihinduka ibintu byose nibihinduka nabi siko ivyo basi nka example base ari nk'umu partner cyangwa ugasanga ni umufasha umugabo mu rugo bamwita gute umushinga ntahe wawe siko iyo umushinga ntahe wawe ibintu byo basi nk'ubu iyo ubuzima bumanutse hasi siko igihe cyose ibintu nibizo kwama biduga hejuru kandi no muri eglise niyo bamvu babanza ko babaza ati none mu vyiza mu bibi muzoba muri kumwe that's why rero hajya rero hari abantu benshi bakunda kwemera ivyo batazoshika akavuga ati jewe kwera yuko kugira ubane n'umuntu hari abantu babana n'abantu mu bintu bitandukanye hari umuntu abana n'uwundi kubera afise amafaranga siko ivyo birahari nibo benshi merci siko ariko ivyo nibaza yuko ivyo byose bihera intango basi par exemple nko ku bakobwa abakobwa turabanebwe basi kugira dukore siko iyo uzi yuko basi abakobwa benshi bagenda kubakana n'abagabo bafite amafaranga basi bakabakundira amafaranga ni kubera yuko nabo nyene badashobora kuyiha ayo mahera ariko iyo uri umukobwa wavuze ati reka mbe independence reka nkore na jewe kugira igihe umugabo wanje bizokwanka nawe nyene aba ari jewe nzuce ndamufasha umugabo w'iwanje ariko rero abakobwa benshi bubu nande sinikuyemo ntawomenya dushaka kuba ubuzima buri easy shaka kuba ubuzima bworoshe ufise amafaranga niwe tuza kubana basi
siko warozwe reka mbandanye juste siko nibaza yuko ibintu byose bifira imbere abakobwa bose tuvuze reka dukore natwege reka dukore kubera yuko imbere muri kazoza ntawomenya singende ku mugabo kubera yuko ndamyiteze kubera nanje ndafise amaboko reka nanje nkore mugiye wowe bizoba byanse tuzoba dufise ikintu kituziganyiriza hariya ariko ku mukobwa tarashaka gukora avuga ati n'ubundi bundamukundiye amafaranga ntibizomugora yuko wowe igihe uzoyabura aya mafaranga azorondera abandi basa amahera ariko hari abandi bakobwa uyo mutipe bafise ahantu baba baravuye canke yo nawo nyene yo bafise amafaranga y'umugiye ubuzima buzobagora ntimuzobura ukuntu mubigenza ariko kuri urya muntu yagukundiye amahera cyo vyumva nyene acagenda reka rero nsubire nagiye inyuma kuri iki kintu ariko ndavuga Jessica urazi yo tubatanguriye yego ndayibuka urabona aho tugeze je naho twarateye imbere yego twatanguye atana kimwe dufise cyo kwideplace no musi turi deplace tukavuga duhurire kuri juice yego tugahura n'imiduga twarihanganye kuva hajya gushika ngaha yego ariko biragoye kugira twihangane kuva ngaha kandi ngo dusubire hajya tu comprends ce que je veux dire nivyo niko nabyiruye umuntu mushobora kuba mubakanye muka avancer muri kuma bro umaze hari ahantu ugera ukavuga ati aha icyoba mugabo sinosubira hajya tu comprends ce que je veux dire uratahura sinagutahura ntahura sinagutahura kubera okay dukurikije isi tugezemo abakobwa bose bakunda leaks ndabesha si bose benshi muri bo basi benshi ningo bavuga ati nta mwongo buri sato urafise umukope urafise umusheri wo oya cyo kiri private ntago no kivuga shaka kubaza nimba no ndamufise birashobora kuba ndamufise cyangwa nta mufise umviriza gisigaye isi tugezemo se twese turayizi abakobwa surtout sabana babi mugabo bonyene baraba bana babi kuri bonyene kuko umukobwa wese wubu arashaka kubaho nk'umukobwa kanaka uratahura uratahura cyo kintu arashaka kwambara nka kanaka kandi kanaka jamais de la vie ntuzukigera ubona umukobwa yifuza uwundi ngo ari hasi kavuga ati ngo je ndashaka kuza ndambara ngo ibijipo birebire nka kanaka jamais bose baba influencer uza wumva ngo ndamukunda mona Warda umukundira iki ngo ingene yambara ngo amafoto yiwe ngo naje ndifuza nyine kuza ntari down bro ari up abakobwa beshire nuko hariho nabandi babifa n'abasheri babo kubera yuko yabonye kanaka afisiki agashaka nawe nyine akironke uri kumva none atarakimuhaye akaca kwirondera mu yindi way kugira ngo ashobore gwishikako sivyo ivyo rero by'abakobwa umviriza ndakubwire bro ntibatubeshe man n'amafamiye yuba kubwira ati ujya mujama gutwaye n'indi bararaba icyo ufise man avahe wallahi ndetse umukobwa n'amafamiye man uzumva famiye kubwira wasaze ujya muntu azogufasha iki mu buzima muzoshikana mu buzima wabuze abandi man ugasanga n'abavyeyi man bari kwakurondera undi muhungu ndabesha kubera iki isi tugezemo abantu bose bashaka leaks abantu bose bashaka ibintu byiza no kubaho neza jishigari ndabesha mariage yawe yabisanzwe wari kuva ma critique ariko wari kokoye hagi usanga warasavye na credit kugira ukora ibintu byiza ndabesha eske vyarase yuko mugenda muri babiri muri eglise uvuga ati padiri dusinyisha ariko wavuze ati famille icyo kintu cyambere abantu bose biyumviye kwemeza fonda batemu fo yuko babona yuko duhagaze neza bataducisha ko ijisho abantu bose bubashaka leaks man rero uyu mukobwa ariko atubwira ibi ndaza kumusubirako oya bro nta muntu n'uwo adakunda ubuzima bwiza yego basi nta muntu n'umwe atabukunda bica bivana n'ukuntu rero wewe ubu kandi nta muntu n'umwe aba ari mu buzima bwiza ngo amanuke hasi ngo abusiporte man afuma kuri igishoboka cyose kugira ngo agaruke muri rya stand murakoze ivyo Alvin avuze iyindi bita ngo full stop je ndavyumva basi nta full stop kubera yuko hari abantu bamwe yaturengeye azotware mu poa boy wabo turabe soko juste gael kandi jewe nza kuruhuka nimba afise umushiri ndamumenya umenye wariwe ndakutanari diaspora abushaga ukamego mu Burundi n'abakobwa ngako ukamego mu Burundi n'abahungu bahari
turi ashaba abakobwa turabazi te atapoa juste basi takutari dia uwo ko yabaye umustar ubu DM nawe nyene ata ubu nawe nyene ndazi kugira yishure ma message mu Instagram yiwe akika kuri profile kugira barabe uyu muntu ngina ameze Rindira juste Gael aho mumbarize ko ubahageze umuhungu amandikiye ko atabanza kuza kuraba amafoto yiwe kugira mwishu basi nasabye ata sanga umupeti wa ya mu buterere jamais je navuze yuko Advin aravuga bamwe yarengeye kubera yuko yashase kuvugira muri majorité yuko abakoga bose ariko bameze ni bavuga vuze la majorité ni bavuga ni kubwinshi mbwa si bose la majorité kandi nuko saba basi la majorité ariko basi abo bandi basi uri he muri abo babiri abo bandi bakeya uri he muri abo babiri basi abantu nibo babona umuntu wa Advin je sino mumbarize tashahari uri he basi je mvuge basi ahonze siko kandi nibiza kuntera isoni kuhavuga aho je mpagaze nizerera umukobwa gukora siko nizera yuko umukobwa ashobora gukora bijya bintu umuhungu ashobora gushika ko mu buzima basi kujya kuna abahungu abarimwe mu baba mufite dream mushaka kugura imiduga mushaka kubaka inzu basi uzagurira umuhungu uki simuzagurira umuhungu inzu basi nare ndifuza kuba mu bakobwa nabo nyene bakoze baravuga ati najeyo hari ahantu nigejeje atari kubera yuko hari amahera y'umuhungu nari basi n'amahera y'umuhungu si mabi ariko naje ndashaka gukora tashahoda hari abakobwa bafite amahera mugabo bakabasha kandi mahera ku bahungu kandi afise erega amahera y'umuhungu yego araryoshe sindavyanse aragarusa sindavyanse sinasa amahera y'umuhungu juste Gael ariko navuze yuko umukobwa nawe nyene gukora ni vyiza ariko kandi amafaranga yani vraiment araryoshe kabisa ari nayo ndiko ndagiye nsohotse vraiment biba bitesa ku muhungu dusohokana ariko ntikibuza yuko nanje nshobora kwisohokana ahantu ntikibuza yuko wowe mu gihe wowe wonsohokana n'umunsi naje je ntugira ico nkoze ivyo uvuze nivyo ni birabaho none kubera ko uvuga yuko abakobwa bose basi nk'ubu example batanze akarorero abakobwa bose babifuza ngo kuba basi nk'umuntu kanaka ari hejuru siko ego nta muntu numwe yifuza kuba hasi ariko ukuntu rero wewe uza kubikora kugira ushike hajya ahantu siko nivyo bintu tuca tuvuga ati waciye mu nzira nziza canke waciye mu nzira mbi hari abantu bavuga ati kubera yuko abantu bashobora kuguha amafaranga mufise ibindi mushobora kuba mwakoze nta nzira nziza itungisha umuntu nyazo kuwesha nta nzira nziza itungisha umuntu ngo bro mbabarira braz mbabarira ubu rero Alvin avuze yuko Imana itabaho eske inzira ni Imana biragize aracho harabisa bisani harabavuga ngo itunga riva ku Mana itunga riva ku Mana ego nta nzira nziza itungisha umuntu sivyo ariko nta butunzi braza basi ni kuvuga yuko basi atabintu wowe cyangwa basi utagize mistake reka ngiruko basi ibintu Alvin yavuze reka ngiruko after emission ndamusigurira birumvikana ariko abadukurikirana nabo nyene bakeneye uwo mucyo bazondondere mu kindi kiganiro tuzokora ngaha nyene siko juste Gael twite y'inzira nziza ariko juste Gael ikintu je Alvin avuze je sinigeze ndagishigikira siko cyo kuvuga yuko ata muntu yokora basi yoronka ubutunzi biciye mu nzira namaze kuvuga yuko tuzogaruka cyo kintu bro ikiba cyafyonda ko aswive kizobanda ivyo bintu ndabifite ko amakenga ashaka kumenya none tuzobivugana tuzogaruka ngaha turi kumwe kandi after since ndagusigurira kandi abakobwa bakora barahari kandi barahari twese abakobwa bacu barakora none we nukora nese yo mpamvu ndiko ndavuga none eske wo muhungu wewe muhungu muri kumwe nta mari ukeneye kuri we arantamwo murakoze none nta kazi ufise oya ndagafise ariko nane ni muko no mutamwo juste Gael juste twigire cyakuvyandelira twigire kwa Delira ndakumbya yuko kwa Delira kiretse nuko juste je baranjanyiranye rega je mvuze ati ni nkuko nanje basi nshobora kugira basi okay ntashobora kugira nka pani nko ku mafaranga akayama ni nkuko nawe nyene birashika urukundo no gufashanya ashaka kunsaba amafaranga ndashaka kumenya umusheri wawe hama cyandika muri commentaire ati nije umusheri wiwe no hama umusumwe zo mubwire amubwire uyamutemo turabe orabyirata we tigire cha kwa Delira nuko imbere ko tugera ko Kristo yico tugere kuri kwa Delira na Samson bari ngaha ndikubona Delira na Samson Alvin ni Samson Delira ni Tashahoda ariko mangene kumenya iyo ndirimbo yaje gute inspiration yavuye nyine indirimbo none okay
nyene songe abarundi baba ngo ni songi ngo ya songi yasohotse sawa novuga yuko Delila novuga yuko ari idea nagize mu mutwe wanje kubera yuko tuvuze Romeo, Juliette, Jack na Rose ni ibintu umuntu wese ashobora kuririmba ariko nta muntu numwe yari bwigire yiyumvira kuririmba Delila na Samson kubera yuko abantu benshi basi bafatiye kuri ku mperezo ya story siko kandi ni story zose nizibavuga ngo za Romeo na Juliette kiretse yuko cyangwa Jack na Rose kiretse yuko habaye kwitangira uwundi ugasanga umwe yarapfuye uwundi bimeze uku so niyo mpamvu nandi navuze ati reka ndondere muri Delila na Samson kubera yuko nta hantu ibintu usanga siko urumva kuko nta hantu usanga urukundo gose nawe ruba gwaheze nabi bisigura yuko nyimba urukundo gwaraheze nabi no kubera yuko intango gwari rumeze neza siko abantu benshi ego baravyirengagije kuririmba Delila na Samson kubera yuko bazi yuko inkuru yaheze nabi kandi simaka inkuru zose zizohere neza merci beaucoup siko inkuru zose nizera neza juste gayen atangura mariage agaheriza na divorce man aya kandi si ku bantu bose just ndawushagike si ku bantu bose ahereza divorce hari abantu basi bashika no mu busaza nkuko twabiririmbye siko mu ndirimbo birimo so twafatiye mu rukundo rwa Delila na Samson twafatiye urukundo rwari muri bo before yuko bijya biba siko Delila yaratumwe n'umuryango we batigenda utunekero n'umutipe ageze kwa Samson asanga umutipe ari noma afise ari romantique sagara basi kujya kuntu yaramyiteze siko yamusanze kandi kugira Delila atange Samson yaramutanze kubera umuryango we wabimutumye amutange gusa ntiyari yiteze yuko zijya reaction bijya bintu biza kuba kuri Samson ari bya byari kuba kwa kundi kwa Yuda yarazi yuko ni yadandaza Yesu araza kumyiko basi kubiya akabajya abantu kubera afite ubushobozi je ndirira amafaranga mujya ndaza kumusheta ha mujya araza kubiya akayigire ha mu buzima bubandanye ariko byaheze yicujije nawe byaheje nawe nyene yicujije muri iyo histoire ni kubera yuko novuga yuko ata Bible idaprecise ibintu byose basi kivyandika ngo urumva byaciye bigenda uko irandika nyine ariko na Yuda yaricujije just yararira araniyahura icishe Yuda ni kubera yuko yarabizi ko ibyo byose biza kuba ntavyo yarazi yuko ariko biza kugenda kandi tugerageje no kuraba muri movie ya Delila urabibona neza reaction Delila yagize amaze kubona bijya bintu Samson we ko barabimugirira siko ntavyo yariteze ko ariko biza kugenda kuriya bisigura ko yamukunda yaramukunda tro Samson yaramukunda niyo mpamvu yamubwiye secret yiwe ko yaba atamukunda yaba ari cyana cyo kurya gusa ntiyari kububwira abantu siko nukuri vraiment gusa nivyo umuntu kugira umubwira ibanga rya uzi yuko iri banga ni nari mubwira ingufu zanjye ziza kuba ziheze basi Delila hari ahantu Delila yamaze gushikana Samson mu rukundo avuga ati je vraiment uyu n'ubuzima bw'iwanje kandi na Samson kugira mubwire secret yiwe ntiyari yiteze ko Delila yoja kumubalance yari yiteze yavuga ati uyu n'umukunda mukunda noneho c'est normal wakwa kundi mu rukundo ubwira umuntu kuri kwa kundi wavuze ngo ujya mu ntiyabaya mugabo umusuma cyaragira nyene ari ukuntu umugurukira umukunzi wawe kuvuga ati uyu n'uwanje nta kibazo mugabo utabuzi ico wewe abafise ku mutima turi kuri Juice amajwi meza cyane kwini poem ako kantu kwanza turabonye amakomantere menshi y'abantu bavuze ngo mwe murazi histoire ya Delila na Samson kubyo muririmba ivyo bintu ngo murabanza koza ngo muje kuvyiga ngo mwaririmbye ibintu bitabaho nibaze ko bumvise isigura cyo babitahura baravyumva imisi yose ntuzofate fin y'ikintu tahura yuko hari ibihe vyiza abantu baba baraciyemo kugira ngo bagere muri ivyo bihe bibi ko ntivyatanguye nabi ngo bihera nabi bro kubera iki ni bya bintu tunuze ngato ko turavuga ivyo abantu bakundana kubera iki abantu bashinga amatwi yo bumvise ko abantu bagize divorce cyangwa ko bahebanye kubera iki mu rukundo rwabo atabintu biba bize mwa ko bamvise ko bahebanye hewe partout man mingu eske bro ahantu hose kugira hashike ngaha aba hari nuze azagiye ziraba Delila na Samson vyageze kujya mugabo yo baraciye mu bihe vyiza man twere twarimbye ibihe vyiza bro kandi simaka misi yose ngo abantu ngo abakisere bagize nindi yuko naho basi mu rukundo bishika mu gahemukiranira twage nka Delila na Samson yaba nk'ubu muri buno buzima turimo ntitwifuza yuko histoire yacu izohera nabi twifuza yuko tuzoshikana mu busaza histoire amwe nande na Samson aya basi muze basi
Ariko abantu bashaka kuririmba ino ndirimbo siko kubera yuko mu rukundo birashika mu basi harabamwe ama mistake menshi ariko ntibibabuza yuko wifuza yuko nujya muntu muri kumwe basi ndashaka gushika kure ndayivuze yuko yaba nk'ubu Delila na Samson bagihari iyaba hariho ukuntu bari kubikosora kugira ije histoire yabo nihere nabi bari kubikora ariko kubera yuko bijya ruzunike gwavyononye byose kubera Samson wewe target yiwe yari yo kugira bajya abantu bujya bwoko buriko burabagwanya bwose bufire muri ryanzu kandi uri kuragerageza jara ka video nza kubashira umunsi kuri Instagram ni bagende bakarabe basi ka movie ka partie ya nyuma ukuntu histoire yagenze donc hari abantu batabibonye basi kubera yuko na histoire ya Jesus twarayibonye no mu movie so rero muri rya Delila hari abantu benshi batashatse yuko babiraba basi babona ati okay bijya natwe twarabibonye muri Bible ariko reka tubibone no muri movie kugira tubitahure neza kuko hajya abantu bakina movie bashaka gutahuza abantu neza bagakwereka ama etape par etape ejo ndaza kubaha akantu agaparti ka nyuma gahereza ijya ntuzeya kugira barabu kuntu vyaheze yaheze iri mu rukundo cyane yari romantique sana vraiment bikomeza kwini poem idasanzwe nuko icigwa rero nuko histoire y'ijya ndirimbo ije guhindura histoire yindi yabayeho kera ikiza nuko abantu mudakwiye kwiyumvira gusa ibintu uko vyaheze mu kuyosi no gwagaciro uko biye vyiza nuko indirimbo irasohotse nizihe feedback mukomana doronka indirimbo ni so novuga yuko feedback ni nziza ugeregeje kuraba audio ahantu basi audio basi nka power ifise canke video ni video imeze neza cyane indirimbo yari imeze neza cyane ahantu barayikunze ni nkuko gusa sinari niteze yuko gushika kuri no mwanya bigeze hajya ahantu yari igeze vraiment kandi abarundi je sinzi kibazo bafise turagerageza tugakora ibintu vyiza ikintu tumusaba cyonyene no kugenda kuraba ijya ndirimbo kugira agiye kwiraba twege atubwiye comment okay ibintu bimeze uku nta kintu kiba perfect gose basi hari umuntu ashobora kuvuga ati iki kintu ko mwagikoze uku next time uzokora ikintu kimeze uku dushaka gusige ndirimbo irabe kugira nyimba hari iciyumviro wowe ufise cyoteza imbere umuziki ukavuga ati Tasha we ikintu ushaka kuguterera muri no comment yiwanje ukavyandika nivyo nyene tunovuga ko no gusaba nta kindi kintu ndagusaba wegenda urabe Delila ha muvuga ati ino ndirimbo yari imeze uku ibintu bimeze kugira next time nzoraba ukundi kuntu ndabigenze nibaza yuko ikintu nkeneye vraiment ariko bagenda kuraba Delila vraiment bakayiraba byonyene gusa ama bakambwira ahantu yari positive na negative ko na kintu cyama kiri positive ibihe byose wow munyarutse rero nimutumara amazi niyo tumara amazi vraiment ko Kristo ku rukundo twavuze mu gice ca mbere ko Kristo twavuze nuko mudakwiye kumvira ivyo twababwiye Iyumvire n'umutwe wawe twe twavuze bivanye n'imitwe yacu twavuze bivanye noneho wewe imbere yo kuvyemera abanza kwanza uvyiyumvire est-ce que ça passe vraiment chez toi si ça passe merci si on va ko bidapassa simaka wemera icyo twe twavuze merci jambo yasi bibiliya yego kabisa kandi simaka ngo ugeme wowe ubona yuko hari icyo cyo kumarira bifate neza numubona ko atacho cyo kumarira noneho komeza tu muraduha kapera canke bagende bayumvirije je niyo ko bagenda bakayumviza byo bavyiza cyane kubera ko ntituri muri concert nuko Alvin ndagushimire sala ndagushimire sala Alvin merci beaucoup à tous et à toutes écoutez uno musi nafashe buseriye cyane mumbabarira ariko murazi yuko jewe si ivyo wanje ariko parfois ni vyiza yuko umuntu muza murabona izindi image ziyo si ngombwa yuko ko kintu nabonye ku isi abantu bakomeje babona umuntu kwa kundi nyene baca bashiramo n'ikintu cyukuba umengo arazi umuntu kumenyera c'est bien yuko umuntu aba caméléon sivyo niyo mpamvu umva Tasha no musi yabateyemo impanuro zirenze ndazi ko n'abantu benshi cyane baza kuraba iki kiganiro bamuzi na Tasha peut-être muri quartier batabazi ko Tasha yo bafite capacité nk'iyi yo kuvuga ibintu nk'ibi voilà donc abantu rero umuntu nta muntu amenya umuntu wenyine niyo yimenya voilà donc murakoze cyane noneho icyo nsavye ni kimwe Gisgaire arafise ingene abashiramo jalousie adapostinga link y'indirimbo muri commentaire ndapininga nabiyemeye ase kubikora kandi atabikoze rero mu commentaire commentaire imwe pininga like merci beaucoup bro asante sala Tasha
Ese kuda inyuma isamu twongera kandi karirimbo kamwe manager ariko arabikora. Sama nta kwasama. Nta kwasama. Wow. Manager. Yeah. Uyu mwaka nta kwasama. Bombo clat. Tasha wakoze sana. Merci nawe. Mwagize neza. Wagwana. Mwashikirije ivyumviro vyubaka. Yeah. La vache entertainment. Tera imbere. Abarundi barakunda ubusutwa ikigane bazokiraba kubera harimo ubusutwa bwinshi. Nago bakunda ibintu biri serie. Oye. Urazi ko 70% y'ayo ngaha y'abantu bo ngaha baraba amacano yahariye. Ariko natwe nitwakora bidiya vya hariya ukacubona nibo bamere guponda. Kandi naho hariya baja kubira kubera ko babikunda hariya. Tuzobira kugira ngo ayo mahera y'amaviews yatuzanira. Tuzabikora natwebye merci. Nuko reka ndabashimire sima ivyo muri murabona natwe gutambara umugaza mbese biranagwaza ariko mwana nyamutureka garukundo kuri micro ari juste gale cadre from Morissa ke Black Machine Black. Bino kamera ari yari umusaza turi muri Twist kwa kundi ahandi ndabwira ati bye bye cha la vista. Ulaushilo mushilo hushula none. Wewe mimi ndo nikaseme hushula none muhaba.